ijambo ritukuranije ngaha kuri uyu munsi n'urugwaruka bicaye imbere yacu bakurikiranye inyigisho ikiringo cy'amezi 3. harimo n'abafashe umwanya wo gukurikirana inyigisho zidasanzwe master class mu byo gukora imikate n'amagato mu minsi ishika kuri 10. ni inyigisho zifasha urwaruka kugira banonosore umwuga wo guteka. Ibi twabigize ahanini kubera ko guteka niyo mushinge w'ubuzima bw'umuntu bwa misi yose. Abantu kugira bagire amagara meza bategerezwa kuba bamenya ibyo bafungura, bategerezwa kuba bafise isuku ijanye n'ibifungurwa, bakabitegura neza imbere yuko babyihereza, bakabona kubaho batababaye bafise amagara meza. Iri niryo hangiro rya Académie de la Cuisine Gastronomique. Ihangiro rigira kabiri dufise mu kigo cacu ni ugukurikirana umuntu uwo ari we wese aza muri iki kigo kugira ashobore kurwanya ubushomeri, ubukene biciye mu mwuga wo gukinjika, aho umwuga wo gukinjika ushobora kumuhindurira ubuzima bwiwe. Mu kiringo kirenga umwaka tumaze turiko turakora muri ibyo bikorwa, turakenguruka Imana ko yadufashije ama entreprise menshi y'abanyeshuri bacu muri kino kigo akaba ariko aragenda neza. Benshi bakaba barashoboye kuronka ubuzi, bakaba bashobora kuronka umushahara ukwiye ku kwezi bivuye ku bumenyi bagiye bararonka batesheje iki kigo. Ibyo kandi turabikenguruka amahoteli atandukanye adufasha kuramura urugwaruka rwacu kugira baronke ubumenyi bukwiriye. Turabakengurukiye mwebwe bayobozi b'amahoteli mubandanya kubana natwe. Ihangiro rya Académie de la Cuisine Gastronomique ni inyigisho za mbere arizo twita formation générale. Formation générale ikaba imara ikiringo c'amezi 3. Formation générale ukumva umenga nico kimwe na master class, nico gituma n'urwaruka rwacu rukoraniye ngaho n'abatambaye kumwe. Master class ni ishure riza rimara iminsi mike ariko kandi ririmo ubumenyi bunogangije bufasha umuntu ushimika ku kintu kimwe mpaka akimenye neza. Iyi master class turiko turayikora mu bihugu bitandukanye, aho novuga twayitanguye mu kwezi kwa 6. Master class ya mbere yari yamaze umunsi umwe mu gihugu ca Cameroon. Iyi novuga ko ari master class dusubiriye igira kabiri imaze iminsi 10, ari nayo ya mbere igiye kumara imaze ikiringo kinini, kandi nibaza ko ari nayo ya nyuma izomara ikiringo kinini. Muri Académie de la Cuisine Gastronomique ubumenyi dufise ntitubutanga aha honyene, dusanzwe turangurira ibikorwa n'ayandi mashirahamwe mu bindi bihugu, aho twitegura ko iyi master class tuzoyiyobora mu gihugu c'Ubuganda itariki 8 gushika itariki 12 z'ukwezi kw'icenda, aho twatewe iteka no gutumirwa na Hotel and Tourism Training College mu gihugu ca Uganda, aho tuzokurikirana inyigisho za master class ikiringo c'iminsi ishika kuri 7. Master class iriko irafasha urwaruka kunonosora ubumenyi bwabo no gushika ku yindi ntambwe. Rwaruka mwakutanye izi nyigisho mugira umutima munda ko ubumenyi mwarose abenshi barabukeneye. Izi nyigisho mwakurikiranye zirashobora kuzobatunga aho mugeze hose. Muragumana umutima munda kandi muzogire umutima wo kumva ko ubumenyi mwarose mushobora kubusangira n'abandi kandi bukababeshaho. Twifuza ko uyu mwuga uhindura ubuzima bwanyu uko bishoboka kose. Nuko master class
nico kintu nyamukuru ishingiyeko. Formation generale nayone imara ikiringo kinini gishikana amezi 3, ariko formation generale ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kwiga ibintu byose bigize ubuzima bw'umuntu. Abakurikirana master class bariga kubijanye no gukata ibyo twita amakupire, bariga ibijanye no gukora ibyayi bitandukanye bishobora gufasha ubuzima bwabo bwa misi yose, bariga gukora amaji, amasupu, amapotaje, gutegura amaregime atandukanye, guteka umuceri, harimo n'iby'amagato n'imikate. No vuga ko ibyo birabafasha cyane kubera ko iyo bahejeje iyo formation generale turabafasha gushika mu mahoteli atandukanye bakabwirirayo stage kugira banoganze ubumenyi baba bararose. Nuko inyigisho zitunganijwe muri iki kigo, ni nayo mpamvu uyu munsi aba bakoraniye ngaha kugira tubahe urushimwe bakoreye ariyo masertifika yabo. Ni nayo mpamvu kuga Académie de la Cuisine Gastronomique no kubw'umutima wo kubashimira, hampande y'ibyo tuzobafasha mu buzima turabakurikirana no mu kubaha ibikoresho bimwe bimwe bigenda bibafasha mu buzima bwa misi yose. Mwumve ko twakozwe ku mutima n'ingeso zanyu n'umutima mwerekanye. Reka tubashimire cyane mwebwe banyeshuri mwese mwatanguye iyi formation. Mwashika kuri 43 abari muri formation generale, ariko mwashoboye kurangiza formation muri 23. Abanyeshuri 23 nibo baza guhabwa certificat zabo. Turashimiye kandi abakurikiranye formation master class, mwaragwanye urugamba. Twari twiteguye kwakira abantu 10 gusa, ariko byarashitse kwakira abantu 15. Ariko muri aba 15 bose 14 barashoboye kurangiza formation.